Aze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu terambere rusangi n'umutekano kuva ku igenekerezo rya kabiri gushika ku rya gatanu Nyakanga uyu mwaka turimwo ku mugwa mukuru wa politike Igitega ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu terambere rusangi n'umutekano bwaratunganije uruganda rujanye no gushira mu ndinganizo y'imigambi y'ubushikiranganje butandukanye umugambi wo gukinga ibiza n'isibe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe General de Brigade de Police Ndayisaba Richard umunyamabanga ntayegayezwa ajeje umutekano mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu terambere rusangi n'umutekano akaba ari nawe yuguruye yongera ahagararira ivyo bikorwa yaratuyagiye abari batumiwe muri ivyo bikorwa ndetse n'akamaro k'iyo nama aho amenyesha ko kara karyo keza ko guhanahana ivyiyumviro no kwibukanya ko mu nteguro y'imigambi ho kwamhashigwa imbere ibijanye no gukinga ibiza n'isibe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Iyi nama ni inama yateguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano dufashikanije n'igisata mpuzamakungu PNID hamwe n'ishirahamwe ry'abanyaburaya mbere babifashe mu mugongo. Ni inama hatumiwe abavuye mu bushikiranganje butandukanye ari mu gihugu cacu mbere bwose abaserukiye bamuramatare b'intara eka mbere abakozi batandukanye bakuru bavuye mu bisata bitandukanye tutibagiye na wa murwi usanzwe ufasha mu vyerekeye gukinga ibiza n'isibe. Rero iyi nama ni inama yerekeye gukinga ibiza n'isibe mbere no gutegekanya ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Akamaro kayo ico ije yongera ku zindi nama zahora ziba nuko iyi nama ibaye mu gihe igihugu cacu twinjiye mu bintu bijanye n'impinduka zijanye no gutegekanya imigambi mbere n'uburyo bw'amafaranga tugenda tugana ya mbono kazoza y'ibihumbi 2040 igihugu cifashe ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere. Rero duheruka kwinjira muri iyo nzira igana iyo mbono. Rero twagomvye yuko abajejwe ibisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu bamenya neza mu gutegura imigambi yose itegurwa ko bategerezwa kwisunga ibi bijanye no gukinga ibiza n'isibe mbere bakama bisungana ntaryo byo gutegekanya ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe kuko turamaze kubona twisunze ivyigwa bimaze gukorwa ibiharuro tumaze kubona n'ivyo tubona haba mu Burundi muri Afrika mbere no kwisi yose murashobora gukora ibintu vyinshi bishoboka mugateza imbere igihugu canke ibisata ibi canke biriya mugabo ivyo bintu vyaduse ivyo bijanye n'ibiza n'isibe canke iyo mutategekanije neza bibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ugahura ivyo vyose birononekaye intambwe mwari mugeze ko musubiye inyuma naho mwari muri. Rero nico gituma twashatse yuko abajejwe ibisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu cacu bose twoja hamwe tugahanahana ivyiyumviro tukibukanya ko mu nteguro y'imigambi misi yose twokwama dushira imbere twokwama twibuka ivyo ibijanye no gukinga ibiza n'isibe no gutegekanya ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Muri urwo ruganda rero hakaba haratanzwe inyigisho zitandukanye. General de Brigade de Police Ntirame Bamenedora
icegera c'umuyobozi mukuru w'igisata kijejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe, akongera akaba ari no mu mugwi w'igihugu ujejwe gukinga mu gihe c'ibiza n'isibe, amenyesha ko inyigisho zatanzwe ari inyigisho zikomeye ngo kuko izo nyigisho zerekanye ingene igihugu cotera imbere bihereye mu gukinga ibiza n'isibe hamwe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Iminsi uko ari 5 dusozereye uko ari 4 dusozereye uno munsi kuva ku munsi wa kabiri twararonse inyigisho zikomeye zerekana ingene amangenge n'ihindagurika ry'ibihe bibuza iterambere mu gihugu mbere no ku isi yose. Rero ivyigwa twashoboye kubona byaratweretse ingene twoteza imbere igihugu duhereye kuri ivyo nyene, kuko biratuma tubona agahaze, bigatuma tubona ingene integuro y'iterambere yokorwa dufatiye kuri ayo mangenge no kuri iryo hindagurika ry'ibihe. Rero ivyo vyigwa vyashikirijwe abaserukiye ubushikiranganji bwose bujejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe, ndetse no mu kuraba ingene ihindagurika ry'ibihe ryofatirwa ingingo kugira ngo iterambere rigende neza. Naho nyene ivyo vyigwa vyari bifatiye kugira ngo bishikirijwe abaserukira ubushikiranganji butandukanye mu gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, ivyo bizoca bishikirizwa gushika muri communauté mu benegihugu hasi kugira ngo bamenye ingene bahangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingene bikingira mu gihe c'ibiza n'isibe, ndetse naho byashitse ingene bafasha kubigwanya kugira ngo gushika hejuru kurwanya ibiza n'isibe bishoboke. Rero abenegihugu burya nibo ba mbere baterwa n'ivyo biza n'isibe, rero barategerezwa guhangana navyo, bagategerezwa no kumenya ingene babigwanya aho vyashitse ku rugero rwabo, ariko ku rugero rw'amakomine, ku rugero rw'intara, ku rugero rw'igihugu, rwego rw'igihugu niho bagenda barafasha aho abenegihugu batashoboye, kuko abenegihugu bashobora bitoya, ariko ku rugero uko bigenda birasumbasumbana bagafasha kugira ngo bashobore guhangana no kurwanya ibiza n'isibe no guhangana rero n'ihindagurika ry'ibihe ku rugero igihugu gishoboye, kuko hariho uburyo buba butegekanijwe kuri ivyo ku rugero igihugu gishoboye, ariko kandi aho igihugu kidashoboye turafise abafasha igihugu abo twita les partenaires au développement, ni nabo bateguye iki gikorwa kugira ngo bashobore gufasha igihugu cacu mu gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Muti mbega none umugambi wo gukinga ibiza n'isibe hari aho bihuriye n'ibikorwa vy'iterambere? Jean Baptiste Niyongeko asanzwe arangurira imirimo mu mugwi mpuzamakungu ujejwe iterambere PNUD amenyesha ko ibiza n'isibe bishobora guhungabanya ibikorwa vy'iterambere. Murakoze cyane, birahuye kuko iterambere rifise impande nyinshi ziko umuntu akora kugira ngo arishikeko. Hariho ivy'inyubako, hariho ivy'amashure, hariho ibikorwa bindi biteza imbere igihugu, ariko ni nkuko iruhande y'ivyo hariho ibiza. Nk'Uburundi mu 2022 bufashijwe n'ishirahamwe ry'abanyaburaya bari bashizeho igicapo
cerekana ubuhuha ndetse cerekana ibiza bikuru bibangamiye igihugu n'intara zibangamiye gusumba izindi. Rero iyo iterambere rihari ariko ritiyumviriye gushiramwo byo gukinga ibiza, ivyo uba warakoze mu iterambere y'amabarabara y'abamazu by'abikuba byose vya remezo by'ubufatiro by'ibi abantu bakoresha, birashobora guhura n'ibiza nk'ivyuzurira bigasambuka byose ku munsi umwe. Nibaza ko mu Burundi dufise akaro katara ka kera mu mwaka wa 2023-2024 aho habaye ikiza cahitanye ibintu byinshi nk'abari Bujumbura barabizi canke ari ku nkenga za Tanganyika, aho amahoteli canke ibintu byose bari bateguye vy'iterambere vyahuye n'amazi kandi bikagira ingorane. Bisigura ngo kugira ibikorwa vy'iterambere ni vyiza, ariko no kwiyumvira ko iruhande y'ivyo cyo gushiraho imigambi yindi yo gukinga ibiza biza guhunga mu gihe twazeho mu iterambere navyo nyene ibintu bihambaye. Rero nkavuga nti iryo huriro rirahari, ibikorwa vy'iterambere ku ruhande, ariko umwanya wose umuntu yumvira nuko ashobora kubikingira ibiza hamwe ibiza vyoba nabo byatuzi ko ari ibiza ashobora kwizana, ashobora gukinga, hakaba n'ibindi ashobora gukinga cyangwa twagereza kugabanya umuvuduko wavyo, ariko vyose bijana iterambere. Kubwiwe ngo umuco wo kumenya guhangana n'ibiza n'isibe ni ikintu gikomeye cyane ku bene gihugu, ngo kubw'ivyo izo nyigisho zitegerezwa guhera hasi. Culture du risque canke umuco wo kumenya guhangana n'ibiza ni ikintu gikomeye cyane mu bene gihugu. Ego hari imigambi myinshi, hariho igisata cyo gukinga impanuka n'isibe mu gipolisi cy'u Burundi, protection civile, hakaba n'umugwi w'igihugu washize kugira ngo ushobore gufasha abantu mu gukinga ivyo biza, ariyo plateforme nationale, byose birahari. Ariko twokwemeza tutakekeranya yuko izo nyigisho ntizirashika neza mu bene gihugu zibanyure, hariho babiza ariko ziratanguye. Anaco gituba tuvuga tuti twebwe aho duhagaye nuko tushaka guhera hasi. Uno munsi wari umunsi wo kubwira inzego zo hejuru kugira ngo zivyumve yuko kudafatira ku gukinga ibiza mu gutegura iterambere ari kibazo, ariko turifuza ko misiza turatugenda ama province hama tugende gwego ama commune ndetse dushike no ku mitumba kugira ngo nabone ashobora kumenya yuko ibisibe rihari, ibiza bihari, kandi atakubihunga imisi yose ariko ari guhangana navyo. Anaco gituma hashizweho mu Burundi murabizi uburyo bwo gutabaza hakiri kare, ivyo bita système d'alerte précoce, kugira ku mutumba bo ivyo bakoresha hari abavuza ingoma kugira bavuga ati ngaho hazobiki, bafatiye kuba vyatanzwe na Ijebu ijejwe ivy'ikirere n'ihindagurika ry'ibihe, bakavuga ati muri iyi saison canke muri yindi hazoba imvura nyinshi canke nkeyi, tuba twifuza yuko vyo bavyize bihere mu bene gihugu abaremye hari hasi bakabimenya, hama bisata vya leta navyo bikababwira bati nimba hazoba imvura nyinshi muri genzuku birashobora guhangana n'iryo sibe. Nkibaza yuko mu bene gihugu aruhatsa ku bifatiro rya vyose habikagenda biduga, naryo usanga abaciye ubwenge canke abari hejuru bo barabitabara gusumba, ariko hasi batabizi kiba ari kibazo gikomeye cyane. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe kuraba igendereza ry'ibihe no kumenyesha intara Ijebu, akaba ari no mu batanze inyigisho, aratuyagira icigo yatanze ico cari gifatiyeko, akaba yaciye aboneraho kumenyesha ko imvura iherutse kugwa mu kigo Ijebu batayifata nk'agatasi, ko ari imvura yama igwa buri mwaka. Nkuko nabanje kubacira ku mayange ingene ikigo Ijebu gitunganijwe, kiya cigwa mpeje kubaha kijanye n'igisata kigira kabiri mu bisata bitatu bigizwe Ijebu. Igisata kijejwe kugendereza ibirere no gutanga integekanyagihe. Ijya mvura nkuko tusanzwe tuyizi ni imvura igwa imyaka yose iyo bidahuriranye n'ihindagurika ry'ibihe, ngo iyo mvura hari umwaka udashobora kuyibona, ariko iyo mvura yamaho. Mbere abakera bari baritoreye n'akazina, hariho abayita insindagira bigega, abandi bakayita igihungura bebe. Ni imvura rero umuntu adaca afata ko imvura yatasuye, ni imvura yamiza. Ico bivako biva nyene ku bintu ingene imiyaga imeze. Urazi imiyaga ko ari ituzanira imvura, ingene imiyaga ishikanga ishitsi kaduga mu kirere igahura n'iyindi, hanyuma bigaca bidukorera imvura igaci igwa. Iyo miyaga rero Imana iko yayitunganije, hanyuma twebwe turabibona neza mu buhinga, mu vyuma dukoresha n'abahinga babijejwe.
tukabona ko iyo mvura atari imvura, atari agatasi kaba gatanguye, twe tuyibona rero nk'imvura isanzwe. Manirakiza Prote, umuyobozi mukuru w'ikigo c'igihugu kijejwe iterambere ry'ibisagara, uburaro n'inyubako Obuha, nawe nyene akaba ari umwe mu batanze inyigisho, aratuyagira intumbero y'icigwa, akaba yaciye aboneraho gushikiriza ingaruka zibonekeza mu gihe abantu bubatse batisunze amategeko. Arerekana kandi n'akamaro ko gusaba uruhusha rwo kubaka. Twashikirije icigwa cerekeye ikijanye no kwerekana ingene iterambere ry'igihugu tworishiramwo intumbero y'ibisagara birama, ivyo twita la résilience urbaine. Ingaruka ni nyinshi cyane, murakoze kuri ico kibazo. Ingaruka ni nyinshi cyane kuko twebwe iyo igisagara kigomba kuvuka turategekanya ahazoja inyubako rusangi, tugategekanya ahazoja inyubako zo kubamwo, tugategekanya n'ahaca amabarabara. Mu gutegekanya ivyo bintu bitandukanye byose turafise ubundi urugero dufatirako ku nzuzi n'urugero dufatirako ku hantu hari bihomoka canke hateye amadidane. Hama ivyo rero tumaze kubitekanya, ni ukuvuga yuko uruzi turatekanya yuko ari uruzi ruca mu gisagara imetero 25 teza kuzizibukira. Hama iyo ari ico gisa iyo urwo ruzi rukagwisuka muri Tanganyika, tuzibukira imetero 25. Mugabo iyo rutisuka mu kiyaga Tanganyika, nago tuca tuzibukira imetero 15. Hama rero nuvuga rero ingaruka bizana nibiye, harimo kubera ko amatongo akeshi akunze guba ikintu cirukirwa cyane, n'umuntu agiye kugura itongo canke cyane cyane turabivuga kuri ajya amatongo aba atatanzwe na leta mu buryo bwa viabilisation. Iyo umuntu rero agiye akaronka itongo ryegera kuri ivyo bihomoka, ryegera kuri izo nzuzi, baca bibagira gukurikiza izo metero dutegeza kuzibukira ku nzuzi no ku bihomoka canke ahantu hateye amadidane. Rero niho haza mwumva ngo igihomoka kinaka cihaye inkumbi canke ahanaka hatewe n'umwuzurira, kumbure yubatse aho hantu aciye azibira umugende w'amazi wazibiwe, ariko urafasha iyo quartier uciye uzibigwa, canke yubatse ahantu nawe nyene hamutera amakenga, iyo nzu yirabomotse kubera imvura yaguye, isi ikaremerwa n'amazi hama hakabomoka. Rero mu biza bikunda gushika n'ivyo bijanye n'umwuzurira canke iyo bita isura, ivyo bita inondation, hakaba n'ihomagurika ry'amazu, hakongera hakaba n'ibi bintu vyuko kumbure iyo haje n'umuyaga hatariho ibisikanya ryiza ku mabarabara, navyo nyene bituma amazu asambuka ari menshi ku bwinshi. Akamaro ko gusaba uruhusha rwo kubaka kambere nuko inzu wubatse wayisabirusha inzego zifitiye ububasha, iyo nzu ica igira agaciro. Ica kabiri, uba wisunza amategeko, niyo wagira ikibazo kivuye ku mpanuka, leta nubwo leta idashobora guheba abana bayo, leta izokwitaho nk'umuntu yubashe amategeko isanzwe itegekanya. Ico ni ca kabiri. Hama ica gatatu, mu mategeko y'igihugu, iyo umwene gihugu yubahirije amategeko bagakoranya n'abandi, baca bagira umuryango wubahirije amategeko. Uwo muryango twita igihugu wubahirije amategeko utuma n'igihugu kigira integuro nziza mu bijanye n'iterambere, kuko ijya nzu wubatse hajya ahantu gakinga ntihabe ibintu by'uko wotera ingorane intunganyo z'igisagara ngo habibiza. Ijya nzu ni ubutunzi bw'igihugu n'ubwo ari yiwawe, kuko niyo yononekaye
kugira ngo leta ize kugira icyo ifashije ni bwa butunzi bw'igihugu bugaruka bukaza ngo abashikiwe n'ibiza n'aba leta ikajiza gufasha ce kubagarukira ko murumva yuko akamaro nyamukuru ko gusaba uruhusha rwo kubaka nuko kuba wubahirije amategeko no kwiyubahiriza wenyene hamugaha agaciro inyubako yawe. Dr Atanazi Nkunzimana umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye no gukinga ibiza n'isibe yaratanze isiguro yo gushira umugambi wo kugwanya ibiza n'isibe mu migambi y'iterambere. Uwo muhinga akaba anemeza ko Uburundi buri mu bihugu bibangamiwe n'ibiza n'isibe. Kubw'ivyo ngo hoba guhimiriza abarundi bose kugira ngo bagire inyifato yo kwinengesera. Akaba yaciye atera kamo leta ko yoshira imbere guhimiriza abenegihugu ikongera igakoresha ikarata yerekana ubuhuhe hamwe rero no guhana kubarenga ku mategeko agenga ibidukikije. Muri sanze bavuze ibiza n'isibe twibisha mu bikorwa by'iterambere bavuze yuko ari gufata amaprograma canke imigambi ya leta, imigambi bivuga mu bice bitandukanye by'igihugu ushiramwo gutekanya ibijanye no gukinga ibiza n'isibe. Tuvuga yuko ha mu runaka navuga ha mu burimyi hakaba mu bworozi mu bidukikije mu by'inyubako mu bya navuga by'ubukerarugendo transport ibijanye ubuvuzi n'amagara y'abantu aho hose mu migambi batekanya bagashira mu bijanye no gukinga ego cyane Uburundi buri mu bihugu bisanzwe bibangamiye bihanzwe n'ivyo biza n'isibe. Turavye biratwereka ko Uburundi buri mu bihugu 200 ku isi bibangamiye cyane kubera yuko abenegihugu cyangwa igihugu muri rusange ibijanye n'amikoro guhangana bivuga bidashemeye. Uburundi rero buca mu bihugu bisanzwe byagamiwe n'ivyo biza bigaca bisi bigaca yuko n'abenegihugu basanzwe atabushobozi bafise ubushobora guhangana n'ivyo biza. Ego niko nk'amasama n'amo twagiye turabona arekana n'ubundi ko abantu bataratahura ikintu kijanye no gukinga ugasanga babandanya bubaka bashira inyubako canke ibikorwa rusange ahantu basanzwe bafise ubuhuhe runaka. Ivyo biragaragaza yuko abantu batatahura gukinga ari nacyo gituma tuvuga ati mwo ategiye hanini kwicambere ari kuvuga guhimiriza gukaburira abenegihugu ico navuga gushimira gukinga abantu bakinegesera ahantu hose hagaragaza ubuhuhe runaka abantu bakaba bahubake canke hagiye igikorwa runaka cyakorerwa ahubwo leta igashaho bivuga imigambi canke igakingira abantu bibaye ngombwa abantu bakanabakura kugira ngo babakingire. Hama rero nabo bagataha yuko kwikingira ari ku nyungu bwa mbere y'umuntu ugato kiwe hamwe n'umuntu rusange n'inyungu y'igihugu no kuri bose. By'ukuri mu bintu bimwe tuvuga bihanze abarundi muri rusange no kutagira nuvuga iyo nyifato yo kwinegesera yo kwamana abakenga yo gukenguza kwinegesera kituriske aho usanga ari abantu dufate nko mu nyubako umuntu abona ko ahantu hasanze kumbure hari nuvuga imvuvu cyangwa mugaga canke hanamye canke hadengereye umuntu asanga arahubatse. Ico gibise yuko atashize imbere ka nuvuga y'amakenga kwinengesera nuvuga rero uko ico bidumiriza kandi bose baginyifato kwinengesera bose kwinengesera ku buryo nuvuga mu ngero zose mu bikorwa byose n'imisi yose umurundi mbere ko agice koze haba kubaka haba kurima haba gucibabara haba guca umufurege haba kuzibira amazi cyangwa kuzibura umuntu akabanza gukenguza akagira amakenga karabatinega by'ukuri ahantu hafise ubuhuhe uri kuri rugero mbega ahantu by'ukuri ni ubaka. Ego cyane leta yaciye gukora leta nk'umuvyeyi icambere yoshimbere guhimiriza n'ubundi abenegihugu hanyuma icya kabiri kwerekana neza ya karata yerekana ahantu hafise ubuhuhe leta ikayikoresha hama igacigira ikerekana neza ahantu hose hagaragaza ubuhuhe
hama ikazitira ko abantu bakora ikigo runaka aho hantu bakubaka cyangwa bakora imirimo y'uburimyi canke n'ibindi leta ifise uruhara ntangere nuvuga mu gukora ibikorwa byotuma bikabura abantu na cyane cyane kandi yashimire no guhana ifatiye kuri amategeko asanzwe ahari hamategajije ahari araba idukikije abuza kubaka ahantu runaka cyangwa kubaka runaka hamategekaje no gukingira amazi hamategekaje n'inyubako byose leta ishimbe amategeko ikanahana igahana burya abantu bukebuke igahimiriza bwa mbere hama uburenze ku mategeko igahana burya bukebuke abantu joja mutwe yacu bukenguza ni no kuri ako kamo k'uwo muhinga turangirije ko iki kiganiro naho ubutaha baza ingena amahoro aryoshe baza iyo mitima yanyu baza ingena amahoro aryoshe